Amakuru yihuta ava ku baganga hariya mu bitaro bikuru vy'intara ya Gitega. Amakuru yahawe umuryango ndetse na bamwe mu banyamugambwe ba CNDD-FDD avuga yuko igihangange General Arengiyome Bunyoni aho agwariye mu bitaro bikuru vya Gitega yoba ajije kugwa muri koma. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye cyane ku makuru ariko arava mu bitaro bikuru vya Gitega cyane ku ngwara yo harari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ariwe Arengiyome Bunyoni. Muri kano kanya biravugwa yuko ubuzima bwa Arengiyome Bunyoni yoba ari hagati y'ubuzima ndetse n'urupfu. Dusubiye inyuma gato benshi baribuka ko kugenekerezo y'icenda gitugutu uyu mwaka w'ibihumbi 2025 no kuvuga ku munsi wa kane w'indwi iheze wahoze ari umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni yarapfungiwe mu iboro rikuru rya Gitega kuva muri mukakara umwaka w'ibihumbi 2023 yinjijwe ibitaro vy'akarere ka Gitega ku munsi wa kane w'indwi iheze mu gatondo kumva zo kuremba kubera ingwara y'igisukari yamusinzikaje. Kubwa masoko menshi mu bucamanza no mu buvuzi amagara yiwe yasinzikaye mu minsi iheze bigasaba kurikiranwa n'abaganga kandi akaguma avugwa. Umwe mu babibonye yasanzwe ku bitaro akavuga ko aremvye cyane ati araremvye cyane kandi amagara yiwe aboneka ko yaremvye cyane rimwe na rimwe aratubwenge kandi apfungura bigoranye. Amasoko yegereye dosiye agatomora ko uyo yahoze ari umushikiranganje wa mbere ariko arahabwa imiti idasanzwe muri iki gihe. Utukameze bisaba ko akurikiranwa n'abaganga mu buryo budasanzwe ariko akurikiranwa n'abaganga bo ku bitaro vya Gitega baguma bamuvura nkuko abaduha amakuru bavuga. Kuba masoko yacu kandi indongozi zigendereza ry'u Burundi n'izindi ntwazangabo zarashitse Gitega gusuzumaho aryamitswe. Ababibonye bakemeza ko imodokari zishika 8 z'igipolisi zamuherekeje ico gihe. Abapolisi benshi barashizwe ku bitaro aho uwo yahoze ari umushikiranganje wa mbere agwariye. Ishigwa mu bitaro rikaba ribaye kandi rikaba ryarabaye mu gihe Bunyoni yari karakora umunyororo w'umwaka wose vyemejwe na Sena na Hinyuzwa y'u Burundi kuvyo yagerezwa arimo kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu gutembagaza ubutegetsi ndetse no gukoresha amangetengete mu kubangamira ubuzima bw'umukuru w'igihugu. Ishigwa mu bitaro rya Bunyoni ryerekanye ico gihe uburyo abapfungwa babayeho bigatuma haza ibibazo kubijanye n'ukuntu abapfungwa bagwaye ingwara zidakira bakurikiranwa. Kwa masoko menshi ingwara y'igisukari yiwe imurembeje yoba kandi itarakurikiranywe neza aho apfungiwe bigatuma amagara yiwe amererwa nabi cyane nkuko amasoko yacu abivuga. Nkuko twabivuze kandi Arengiyome Bunyoni yoba ajije kugwa muri koma mu mwanya muto uheze. Nkuko yinjijwe mu bitaro ku munsi wa kane w'indwi iheze uyahoze ari umushikiranganje Arengiyome Bunyoni yacirewe gupfunga ubuzima bwe bwose yagerezwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Amagara ya General Bunyoni muri kano kanya yahoze ari umushikiranganje wa mbere akaba n'uwari azwi cyane mu butegetsi bw'u Burundi abandanya tosekara cyane kubwo amasoko mu baganga no bajejwe umutekano batandukanye. Kuri uno munsi mu mwanya muto uheze umwe mu bamubonye akavuga ko yahoze ari umugabo akomeye cyane mu gihugu yaryamitswe mu cyumba cy'iteka mu gisata c'indembe c'ibitaro vy'akarere ka Gitega ahari ko aravurirwa bikomeye. Uti umugwi w'abaganga b'abahinga waratowe kugira ngo ukurikirane amagara yiwe niko atomora akongera ko kandi umutekano wongerejwe bikomeye mu bitegiri vy'abapolisi n'abakozi bigendereza ry'igihugu. Kubwa rimwe mu masoko mu buvuzi ritashimye kwivuga izina utamagara ya Bunyoni arageramiwe. Uti ntaratora ubwenge nubwo abaganga baguma bamukurakuranwa ko bamuvura niko iryo soko ryemeza. Ku munsi w'Imana igerekerezo 12 gitugutu umugwi w'abaganga bakomeye wararungitswe gufasha bariko bamuvurira Igitega. Uwo mugwi wavuye Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi. General Arengiyome Bunyoni yarungitswe akwe mu iboro rikuru rya Gitega arungikwa mu bitaro vy'akarere vya Gitega muri ico gisagara nyene ku munsi wa kane w'igenekerezo y'icenda gitugutu nyuma y'amagara yiwe yagumye asinzikara cyane. Iryo bohero riri Igitega kuva kilometero 100 uvuye Bujumbura. Nkuko twagiye turabigaruka ko uti ararenze cyane amahirwe yo gusubira mu ibohero rikuru gupfunga ubuzima bwe bwose ni make. Ivyo ariko arabamwo n'umwansi wawe akomeye ntiwoshobora kubimwifuriza nkuko umwihwezo uriko uravariya hirya ku bitaro bikuru vya Gitega bariko baratumenyesha. Muri kano kanya nkuko natanguye mbivuga Arengiyome Bunyoni ajeje kugwa muri koma.
amwe mu masoko akavuga yuko Alain Guillaume Bunyoni yoba afunzwe bidasanzwe n'ubundi aho agwariye, mu gihe benshi bavuga yuko n'ubundi mu cumba agwariyemwo nubwo agwariye mu cumba c'iteka ku bitaro bikuru vya Gitega yoba kandi afunzwe yambaye menote, ni ukuvuga amapingu. Nimuge kandi muri no misi yagiye haraja ahabona inkuru zivuga ko Alain Guillaume Bunyoni yoba baragerageje gutoroka ibitaro ahagwariye, gusa bikaza kwanka. Gusa ayo makuru benshi bakavuga ko yari amakuru yirementanya kandi ari amakuru atariyo, mu gihe benshi babona ko ubuzima Alain Guillaume Bunyoni abayimwe muri kano kanya no ushobora kumutorokesha atorengana n'imetero 100. Alain Guillaume Bunyoni atari yacikana kuko kuri ubu bivugwa yuko ariko arahabwa ubuvuzi budasanzwe ahafungiwe mu bitaro, aho nubundi abandanije igipfungo ciwe mu bitaro bikuru vya Gitega. Amasoko yacu akavuga ko hari amategeko agenda ava mu bihangange bitandukanye hejuru mu nzego zitandukanye z'igihugu, aho hari nko mu rwego rw'iperereza hakaba hari amategeko ava mu biro vy'umukuru w'igihugu kwa Ntare House ndetse n'amategeko ava mu iborero rikuru rya Gitega. Muti gute? Benshi nubwo bitavugirwa hejuru barazi yuko Alain Guillaume Bunyoni afunzwe kwitegeko ndetse n'igikenye c'umukuru w'igihugu. Bamwe bati Variste Ndayishimiye n'umuryango we barashatse kunyaga Bunyoni amatungo yiwe ndetse bibafadikanije n'ibindi bihangange kugira ngo barabe ko boba bameze nk'abamuciye amaboko. Abandi bati mwiperereza nibo bambere bafise kino kirego ca Alain Guillaume Bunyoni mu minwe, kuko Bunyoni kibazo cyose yogira kitajanye n'urupfu vyobazwa abajejwe iperereza rya Gitega. Umukuru w'ibohero rya Gitega we abandanye gukurikirana ivy'ubuzima bwa Bunyoni n'ubundi nk'umunyororo wiwe. Bikavugwa yuko iyo munyororo ajanywe kwa muganga n'ubundi abakiri mu minwe ya ryabohero yahora abarizwamo. Bisigura ko rero Bunyoni n'ubundi agitwarirwa mu ibohero rikuru rya Gitega nubwo ari ku bitaro bikuru vya Gitega. Gusa bamwe mu bakomeye cyane muri politike y'igihugu cy'u Burundi cyane y'umugambwe wa CNDD-FDD bagwananye na Alain Guillaume Bunyoni mu ishamba, bakavuga ko ivyo Bunyoni ariko arakorerwa bidakwiriye cyane uwo bahoze bagwanana ku rugamba, mu gihe abandi bavuga yuko Bunyoni ivyo ariko arabona ari ibintu bimukwiriye cyane kuko nawe yagiye arabishima hejuru mu bihe byinshi bitandukanye ndetse akaba nagize uruhara mu mfu z'abandi bategetse batandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi nubwo bo batabasha kubitomora. Ariko kandi abaganga b'Igitega bakavuga ko Alain Guillaume Bunyoni ivyo kusubizwa mu iborero rikuru rya Gitega gupfungirwayo bishobora kuzoba nk'umugani, kuko babona yuko umwanya n'umwanya ashobora gucikana nk'uko bariko barabivuga muri kano kanya. Vyinshi kandi n'ubundi biriko biravugwa mu gisata ca politike. Reka tubandanize ku yindi nkuru yagiye ahabona ku munsi w'ejo cyane ijanye namwe n'ubundi bahoze muri CNDD-FDD. Hari ijambo rizwi cyane mu bakurikiranye politike y'u Burundi mu bihe vy'umuzo w'umugambwe CNDD-FDD ku butegetsi. Ni ijambo ryavuzwe n'umukuru wawo w'ico gihe Hussein Rajabu aribwira bariko baramwimbira icobo ko bacerewe kuko abarundi b'umutima bari bamaze gutahura ivyariko biraba ko bamaze kuja ku kive kugira bateshe izo nkorabara. Ni jambo la machine est en marche. Duhere ku biganiro vya Arusha vyo mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ibiganiro imihari yose yagwanye ubutegetsi yatumiyemwo kiretse imihari 2 CNDD-FDD ya Hussein Rajabu na Paripeutu FNL ya Agathon Rwasa. Kubera ivyo biganiro vyari bifiswemwo ukuboko n'ubutegetsi bw'ico gihe bwatumiye bo bwabona ko batobugora guhamika, bari bashashaye gutaha urugamba rwarabashegeshe. Abo butegetsi bwabona ko batobworohereza bivanye nuko bobo bari biyubatse neza kandi bari biteguriye kubandanya urugamba bikenewe, ntibwatumiwe. Nico gituma iyo mihari 2 ititavye ivyo biganiro vya Arusha vyo mu mwaka w'ibihumbi 2000 vyitiriwe amagaburanyama. Kubera umuhari CNDD-FDD wari ufise inshuti n'abagenzi mu bihugu bikomeye ku isi, baragurutse barabwira amakungu yahagarariye ivyo biganiro ko umugambi w'amahoro arama udashoboka mu Burundi. Hariho imihari 2 ikomeye kurusha iyindi yakomeyeho kubw'ibaruro vya politike vy'abari ku butegetsi. Hussein Rajabu nk'warazinanye n'izo nshuti za CNDD-FDD zikomeye ku isi yaranse kwigungana ivyo vyiza. Abo bagabo b'ijambo ku isi yabahaye amazina 2, irya CNDD-FDD n'irya Paripeutu FNL, kugira nabo bahabwe akaryo ko kumvirizwa kugira intambara ihagarare burundu mu Burundi, abarundi baruhuke. Harya abagabo bararutana. CNDD-FDD na Paripeutu FNL vyavuye vyemegwa kumvirizwa mu mwaka w'ibihumbi 2003 mu biganiro vyo guhagarika intambara burundu. Ico gihe igihugu caramutswa umukuru w'igihugu Domitien Ndayizeye.
aha hariho benshi bakunze kuhihendera bakibagiza ko CNDD-FDD utagiraniye amasezerano na leta ya Major Petero Buyoya kuko hari byinshi batabona kumwe ahubwo wayagiraniye na Domitien Ndayizeye. Ibintu byavuye bitagenda neza rero kuko Mari Paripeto FNL wavuye wisokora muri vya biganiro vyo guhagarika intambara wari wajanyemwo na CNDD-FDD ku itegeko ry'umukuru wawo wa Gatogwasa. Bivugwa ko we yabona ko hatari bwagere ku Mari wiwe utabice mu biganiro. Uko niko rero Paripeto FNL yisanze isigaye yonyene ku rugamba. Kimwe mu bibazo bikomeye Hussein Rajab atahuriza ko nabatwara igihugu ico gihe byatumye umuhari wiwe udatumigwa mu biganiro vya Arusha vyo mu mwaka w'ibihumbi 2000 nuko we atemera ko habaho ikigongwe c'ikivunga kubakoza amabi bose kuva Uburundi bwikukiye. Nkuko amakuru abivuga kugira ntihagire uzosubira kugira ico abazwa yoba yarapfuye canke akiriho. Ivyo byari bivuze ko amabi yose yakozwe mu Burundi kuva bwikukiye yari kuba akamizwe n'ingoma abayakoze nabo ntihagire usubira kubacisha mu kanwa. Iyo ari integuro y'ubwenge bukomeye y'abanyamahanga muzi batumye Burundi buguma mu ngorane kuva igihe bagandaguriye umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore. Abatari bake barabizi ko abo bagumye banga bagumye bafise ukuboko gukomeye ku ndongozi zagiye zirakurikirana kuva bateguye tembagazwa ry'intwaro ya cami. Gusaba rero ko abakoze amabi kuva Burundi bwikukira bogirirwe ikigongwe ca Burundi atakuri kumenyekanye kwaro kugira abo banyamahanga bikingire abo havuye bakubitwa intaye mu gahanga ntibave bazovuga ukuri kw'ivyabaye n'ababatumye kubikora n'inyungu bari babifisemwo. Hussein Rajab nawe akaba yaramaze kuyaga n'abategetsi bakomeye ku isi cyane ba Afrika bamubwira ko niyo abashaka ko umugambwe we CNDD-FDD uzokubaka igihugu citeka gikomeye kandi giteye imbere ategerezwa kubanza kuvura imitima Barundi yatuntujwe na kahise kabi ariko kagizwe ibanga rikomeye. Bamubwiye ko ata Burundi bwotera imbere abanyagihugu babwo babikiraniye inzika batubaka guserura atakuntu bo kubaka igihugu kandi baguma bakubitana inkokora. Utiko bisabwa ko ayo mabanga mabi ameze nk'ibivyimba mu mitima samburwa kaja habona ukuri kukavugwa abakoze ibyaha bakavyemanga bakagirwa ko babisabira ikigongwe abahemukiwe nabo bagatahuzwa ko inzika itakugarurira uwawe canke ivyawe kandi wagukoshereje yubahutse kwemera ikosha akarisabira imbabazi mu mutima uraruhuka ukarekurira. Leta rero nayo igacitegekanya ikigega cindisha akababaro kubabuza babo n'ivyabo mu ntumbero yo kunywanisha Barundi bayo gutyo Burundi bukabona kubakwa. Kubera intumbero yihuta ya Hussein Rajab kwari kubanza gutezurira Barundi baruhuka intambara yagumye hakana ko haba ikigongwe c'ikivunga ariko yemera ko haba ikigongwe c'agateganyo kugira bose baje gutegura amatora y'umwaka w'ibihumbi 2005 abafise ivyo bagirizwa muri kahise nabo atawikanga gutabwa muri yompi. Vyategekanywe ko amatora y'umwaka w'ibihumbi 2005 avuye mu nzira intwaro yari yatowe yari guca itanguza umugambi wihuta wo kuvugana ukuri no gusubiza hamwe. Ako kanya gato Rajab yahaye izo nkozi zikibikitiriwe ikigongwe c'agateganyo niko nabo baciye bakwakwanyamwo mu kumwitanga kugira ajane n'uwo mugambi wiwe wo gushira habona ako kahise benshi batinya bemera gupfa bakakajana mu mva zabo. CNDD-FDD maze gushikira ubutegetsi bamwe bakorana n'abanyamahanga barasubiriye kurondera Hussein Rajab baramusaba guhagarika iyo nteguro yiwe kugira ntihavikwe ibibazo byinshi mu gihugu no mu makungu kuko ako kahise kari karekare konyegurura ibintu byinshi bitari bikwiye kuja habona kandi benshi Barundi babigerageje vyabatwaye agatwe. Nababwira ko atamugwanyi atinya urugamba uzoshaka kuburabuza uwo mugambi azomwihanganira. Abo Barundi bahavuye rero bicarana n'abanyamahanga bararaba ico bokora cihuta kuko barabona ko ivyabo bigira bihinyuke. Niho baje gusigurira Petero Nkurunziza umugambi wo gusenyura Hussein Rajab bamweka ko nabazoca avyungukiramwe kuko yahoratwara igihugu yikanga igitsuro ca Rajab nka se wiwe wa politiki ariko bamaze kumwikiza azoca ko ivyo ashaka uko ashatse atawumugora. Nkuko amakuru abandanya abivuga abo Barundi n'abanyamahanga bijeje Nkurunziza ko niyemera kubafasha gutembagaza Rajab nawe bazoca bamuhebera igihugu agitwara uko ashatse
bazivye abatavuga rumwe na CNDD-FDD ntagire uzosubira gukura ko umunwa ku bizoba bitagenda neza mu gihugu, yaba amashiramwe yabo yigenga canke amaradiyo atanumwe azokwigira mucisha mu kanwa. Icibagiwe coco ari ya mashiramwe mpuzamakungu, abanyamahanga bamwijeje ko bazokwama bamutera amashugwe, bongera kandi birabira hejuru ku biringo vyose azoshaka gutwara, nk'uko birabira hejuru ku bakuru b'ibihugu nka bimwe vyo muri Afurika. Nk'uko bibandanya bivugwa, ngemwe bakubise ushaka kurira bari batevye kubivuga. Nkurunziza yari yamaze igihe yiyumvira uko yotwara igihugu, ijisho rya Rajabu ritamubona, araburaho arihungira, kuko umugambwe niwo wategura indinganizo inzego z'igihugu zisunga biciye mu nzego zibijejwe mu mugambwe. Hisunzwe n'amategeko, umukuru w'igihugu yari munsi y'uburongozi bw'umugambwe, kuko umukuru w'igihugu ataye intumbero umugambwe wari ufise ububasha bwo kumukurako amaboko agaca kugwa amabanga, kuko yari umukuru w'igihugu, kuko yarungiswe n'umugambwe. Abanyagihugu batora ubu umukuru w'igihugu yabanje kwizegwa n'uburongozi bw'umugambwe. Ibi nivyo rero vyatumye Nkurunziza gwana inzuka kugira atware igihugu n'umugambwe, kugira ntihagire uzomuhangara. Nkuko rero tuza kubandanya ivyi nkuru tubibageza ko, reka tube dusoreje ngaha gusa, kandi none turacabamenyesha ko turiko turatohoza vyinshi kubijanye n'amagara y'uwahora ari umushikiranganje wa mbere Arenguiyome Bunyoni. Benshi bariko bartwandikira bipfuza kumenya ingene amerewe, nivyo bamwe mu bategetsi bariko barapanga. Akaba ari amakuru dujeje kuronka muri uyu mwanya, tuza kubasangiza mu mwanya muto uri imbere. Ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko, kugira ngo tuzocekanwa nadushikiriza usangize kandi no makuru bagenzaho bari hose, kugira ngo nabo baje mu bambere bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, yoba muri politike, agateka kazi na muntu, imigenderanire n'andi makungu, ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa mu bisata vyinshi bitandukanye hirya no hino mu gihugu. N'Umuhoza TV rero, Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.